Ndi umumama w'abana bientôt babiri bigera kuri babiri hama ndubatse ego n'umushinga nawe umwe ego okay ubwoba donc naragira ubwoba mu kuvuga ko donc ndi muri sino kwidegemvya ngende n'amaguru bambone muri bus tuvuge bambone ntambaye ego ntambaye neza donc nabona umengo ngume ndi chic niho byaboneka neza donc ubwo buzima nabwo ntibukunda ngume ndi muri high ndime ndi hejuru donc ubwo buzima nabwo ntibukunda nkanca mvuga rero nibambona nuriye bus dusha bisarisha turitse abakobwa pa abahungu burazi ko basimba macrotire niki hari ibintu ntokora nokora ibinze kuvuga ibirofa genre ugasanga par exemple hariho nk'abatumire sinshobora kubavuga abo bantu bavuga ngo bita hariho batumire bavuga ibintu bitagira akamaro bakunzi ba Magic TV mumeze gute muraba murakomeye kuri micro nikundo Ange Mishe nko mubibona hama ikiganiro cy'uno munsi murabona ko ntari muri studio ni mutumire yanteye iteka aranyemerera ariko cyamvuga ateka duhurira ahantu na cyane ko bitoro bisigaye bigorana ahantu hafi kuri twese nivyakunze ko tujya muri studio no munsi hama mutumire w'uno munsi ni mutumire agira tuyagire ibintu nzi yuko ndi sûr ha certain ko hari abantu baza kuvuga ati wow uyo muntu yarakenewe n'umuntu ni nashimye ibintu akora kandi dusangiye akazi mugabo ubiravye wewe igituma bikora canke nuko hari ukuntu twe dufatwa peut-être muza kumviriza yuko mumvirize kugira tuhindure ingene muramu dufata bivuye kuri we reka ndababwira ko ndabakunda cyane abakunzi ba Magic TV ariko rero reka nakira umuntu wacu hama tunamuramutse karibu mabuja ego murakoze ego muri Magic TV turaguhaye ikaze merci beaucoup ubabwira izina wongera baramutse ego je nitwa Vanessa Gateka ndaramukije abakunzi ba Magic Channel TV ni kiganiro cya mbere koze na Magic ahandi hantu ku ma TV online ahandi maze gukora ni he na Alvin na Nirna ni wanje peut-être sinzi ko ahandi mengo n'ahandi okay nkuko nabibabwire ko dushaka kwa dusangiye akazi nabibabwire urumva ni YouTubers nawe nyine afise YouTube channel yiwe nayo yitwa Image Plus TV l'Image Plus TV ni kuvuga iki Vanessa ni umumama arubatse ego ndi umumama w'abana bientôt babiri bigera kuri babiri hama ndubatse ego n'umushinga nawe umwe ego okay muca muvyumva igituma namuhamagaye nibaze ko ari we mu ba YouTubers dufise mu Burundi yubatse kandi akora akazi nk'aka dukora agahamagara abatumire bakamugora akagira iki donc akazana abatumire akabayagisha so reka je ikintu cya mbere mfise l'ide yavuye yo kumva yuko mbe wabitanguye waragiye ku mushinga nawe wawe cyangwa warukiri umujene bon ngira kubera ko nagiye mu rugo nkiri muto nabitanguye déjà ndi mariée natinge déjà ndi mariée noneho icyumvira ndagifise kuva kera ariko niho nabitangura napanze gushika mu rugo yego washitse mu rugo wari umaze kumva amajambo bavuga ku ba YouTubers canke abaririmvyikazi abantu bari muri entertainment yego naravyumva n'ubu ndacavyumva ahubwo nawe aramvuga nti isi yohe moyen yuko nshobora kubikora nkarengana inaperçu donc no waragira ubwoba donc naragira ubwoba mu kuvuga ko donc ndi muri sino kwidegemvya ngende n'amaguru bambone muri bus tuvuge bambone ntambaye neza donc nabona umengo ngume ndi chic niho byaboneka neza donc ubwo buzima nabwo ntibukunda ngume ndi muri high ndime ndi hejuru donc ubwo buzima nabwo ntibukunda nkanca mvuga rero nibambona nuriye bus dusha bisarisha turitse ivyo hari ibindi batuvuga ko yuko ushobora gusanga n'umukobwa n'umugore w'abaririmbyi bariya nyene bakorana ibiganiro nibo bashira biwe hari ukuntu usanga badufata mu nzira yuko ubijemo none kujya baririmbyi kazi bafata ucumengo n'umuryango washabona ati yarabaye kirara umushinga ntaye wawe ntiyavuze ati oya nta mugore wanje ashaka kuja muri ibyo bintu
oya ntiyabivuze muri iyo cadre yuko ngo baca bavuga ngo ndi umugore w'abo bantu bose canke turasohokana oya ahubwo yambwiye ati urisuriye yuko reveni uzoyironka kumengo ni ibintu vyo kwikinira kuko wowe n'umuntu abashaka atushije iki akoze ku kintu egal argent yinjiza nta bintu vya long terme iwe bibaho rero ucumengo umva mbwiye ati none urisuri kutakora uzori kurata umwanya nayo kuvuga ati ngo bava banyitira kanaka na kana umugore wanje bazohava ko yasaze oya kuko ni umwuga ukora nuko ngaha anyara arabakobwa sino no hanze aramwe abadamu nabo bakobwa umva bafise imiryango ntibireba ngo ufise umuvyeyi wawe ufise papa ufise mama ufise abo muvukana rero ugize ishusho mbi byo kwitirwa no mu muryango wawe kiretse twebwe uvuga ati ndafise umugabo cyangwa ndafise umugore nibiki ubona dukora twebwe abakobwa ubwa ati bijya genda umumama ntavyo nokora twebwe abakobwa YouTube abakobwa pa abahungu burazi ko basimba amakrotire niki hari ibintu ntokora ibintu byo kuvuga ibirofa genre ugasanga par exemple hariho nk'abatumire sinshobora kubavuga abo bantu bavuga ngo bita hariho batumire bavuga ibintu bitagira akamaro ngo jewe nsohokana na naka ngo entre guillemets twararyamanye canke yarampevye canke ari ama histoire ntashobora kwaderamwo cavuga nti bavuga ati wa mugore none arasaze je naganda kuvuga abanganda gurisha ibiganiro ni bande mugabo n'abatumire yego mugabo ari abatumire vraiment mbona yuko public ya nkeneye batumire atakamaro babagirira ndabona rero ko ari ibiganiro by'uburofa no vita kuburofa mama bari ari ibintu urondera message ukayibura hari ibintu bitwengeje ukumva baratwenze kumva vraiment baratwenze mugabo barakuyemo inyigisho hari undi bitwengeje kaburikiro naki nkankarorero nk'abajya abantu dusigaye tubona bavuga barankubita mugasi ndabavuga mbwa ni benshi usanga bavuga amajambo y'igifaransa adashoboka n'ujya muntu udafetura le message niyihe donc ari utuntu nyene vuga nti mugabo uratahura yuko YouTube hamwe irahari kugira abantu bafite stress barabe batwenge je ni kubera ko muri cadre numva nokoramwo numva ngo nokora ikiganiro cigisha umuntu nivyo udestresse mugabo quand même utiremo leçon je numva ngo ikintu cyose nokora utiramo leçon nimba ari ugutwenga nimba uri umuririmbyi nimba ugira ibirofa uko bimeze kose mais quand même umuntu aza kukuraba aze gutiramo leçon je ni objectif yane rero ko twora bijuju du début jusqu'à la fin cyangwa nabe ngo ya image yanjye abete none finalement nawe ngene nico kimwe ndahore mafite ubwo ubiravye ingene dukora ama TV online urabona ko harimo gukora cyane canke uvuga ati jewe nzogenda kuri ritme yanje pore nyene uravye ritme ushaka gukorako niyo tiko turakorako jewe premièrement navuze nti nta muntu umwe nzoja muri competition nawe ico cyo ni kibi kubera ko nofutanga nagwaye mu mutwe mbonye minusha yagize ama views nka 10,000 personnes baje kuraba jewe ndacafise amajana 2 no habasanga nasaze kandi minusha ndiko atanguriye rimwe ndufise audience imwe arafise pa andusha canke kuri Siren canke ahandi hose je rero ngerageza kuba jewe quand même nkakora sinite kumwikoma mvuga uriya muvuduko kwiruka umva ndakora gushikaho nzovuga sinzokurya umuhari urumva naho novuga ati ndafise audience gacari ntoyi ndacafise abantu bankurikirana bacari bake mais quand même nakoze hamwe nicaye jewe ntita kumwikoma hamwe mvuga ati sinigeze neglige kano kazi aho ni sawa mugabo kumva ko ronja en competition no oya ico ni hari ikintu twebwe abakobwa nk'ubu tuvuga je nkaje umbagije ngo YouTube ngo ubona ubyohagarika ryari hari ibintu ntangura kwiyumvira nibagira mariage peut-être genre wowe naho biravye wowe guhagarika gukora na YouTube kuko izokwerera uzokora gusa bizoza byose bizoza ubona vision officielle ni yahe vision yanje plus loin aho nanje birandenga l'image plus TV okay birandenga mu byumviro byanje birandenga
rero sinovuga ngo nzohagarika gukorana nayo peut-être ngira ihuye n'ikibazo muga niyahura n'ikibazo naho ndazi yuko hazoza ikindi kintu kigomba gukora nkayo donc tujasha twimuka rero ibintu vyo kuvuga ngo guhagarika nayo ahubwo umuntu azoguma yagura ama strategie yagura uburyo bwo gukora ashiramo ibintu bishasha arondera ubundi buryo bushasha mugabo ibintu vyo guhagarika oya ntavyo mbona ajaje afite ikintu cyantangaje kuri wewe ni abamama beza bari kuma donc bari kuma televiziyo mu Burundi nta numwe twa dufise usibye RTNB muga mu Rwanda n'ibikontra turaraba kuri YouTube turasanga ko abamama hari TV sinibuka ngene yitwa afise ibiganiro by'abamama beza batatu nibaza ko ari Isha nibagira amazina mugana mandaba emission yitwa Isha ari abantu abamama beza kandi bagatera inkuru bakagira amadeba y'abajene bakavuga ibintu bavuga ati ibintu ni sawa kandi babasirimu kazi nko ego basa neza urumva ikibazo rero hanco tubwira kwa kuntu mu Burundi usanga bajije abantu iki wewe ntibirashika usange arababanye canke famille naho yo barababingira mbwa sinza ko ari kujija comme tel ati mbega bijya bintu aregiro nzawo wabuze akazi none ngo bijya bintu bavyita bijya bintu kwera haraho bizo gushikana Nuko. harabona bizo gushikana cyangwa ukanza wumva nta bishasha none ngo turabe biko biraje urumva ari utujambo umuntu akubwira ukabona twakudekuvaje mugabo baba ubuzifise objectif uri mu bisati ni wowe umuvuga ati ego nzobaha bishasha vuba cyane urumva uguma nyene wiha morale mugabo kameme urumva ko ari umuntu akubwiye akandi karaguhema je novuga yuko abarundi ntibaratahura neza ivyo ari byo niko no bivuga turabona abashoni benshi babikora mengo nakaguma kateye yego haraka nigeze kubona kuri statut ngo nambari ngo uri mama nambari papa ngo il avait dit ko nzo mu docteur ngo ubunaho ngo siga yari ngo bienvenue sur ma chaîne YouTube donc pour dire quoi le docteur ni wari hejuru uwo muntu akora YouTube nta kintu na kimwe nta cyamaze kusanze kwisi urikura kina cyangwa urikura yayata since nta kamana kamwe birimo urumva birabaca babaje cyane ni giki wobwira abantu bibaze ko atakazi karimo donc genre atakazi gasaba ingufu karuhisha karimo kuko hari abantu benshi bibaza birya ibaruha baba bagiye kuryoherwa nko kuva mu gatondo nk'uburuhu ufise ubu duhuye turi muri sezera kandi ndazi ko wakoze ubu umeze gute cyo kimwe na wawe ndi yari ari nibaza urazi minusha ntakana kimwe kitaruhisha ko kubwira ati uri kuryama woruha yakuryama nivyo biruhisha cyane no kurusha ibintu vyose vra gufungura ugashikaho uvuga ati non c'est trop ndahazi donc na kimwe nje namunye mu buzima kitaruhisha nta na kimwe rero vaut mieux ukora ico kintu kikuruhisha mugabo ugikunda sivyo umva uryohewe naho uri kuraba film uraruha amanya hararuha masararuha inzusi iraruha kwicara position uraruha gumindira ama position muga kubera ko ubu uri kuraba film kuryoheye uri kuraba histoire kuryoheye ugumuraba no c'est la même chose iyo rero ukora akazi ugakunda malgré kuruha ntaco bikubwiye uvuga nza kuryama kazima wakoze ico umutima wawe ushaka ashaka kufa rero umuntu akarakora ikintu kimuryoheye ntaruha mugabo gukora ikintu udashaka si uguma harura amasaha si ubona amasaha arageze gutaha hari kandi kunze kubona muri aka kazi dukora commentaires zitukana we nage kurabi wawe nasanze ari sawa vraiment ngira urabwa n'abagenzi usanga bazana ngo Vanessa n'imitima niki hari ibintu twe turonka gake turabironka mugabo iyo bironse cancane nka Facebook yo baragutuka Facebook barakaje bagabanya tubakundira ico mwirangire naramaze igenda postinga kuri Facebook kubera ko mbona ari abantu kuri none ngo turi umuntu kamutuka atabuzi nanje shaka baza bijya rero wewe urashobora kuvyakira kwera arakazi ukora eske umushinga ntababazo vyakira Elizman hata kuraba commentaire cyandamukundira rero iciza kibi bintu peut-être bashaka kumugira screenshot bakamurungikira ati raba umugore wawe raba sinzi bon ko bitaraba sinzi gene bavyakire mugabo kameme arazi ko ari umwuga tout le monde umuntu wese akomanta uko ashaka rero abonye yuko ndi muri voix nziza quand même ama preuve abayafise ababona ukuntu nigenza ababona ukuntu meze ujye umuntu biza gukomanta nabi ntaco vyo mubwira njo nibaza yovuga mvuga ati quand même ndikonda compara haraba umuntu tubana ukuntu ameze n'ukuntu yifata ntaca daba n'ivyo umuntu agize commentaire atamuzi
turi batse kutana kimwe byo mubwira Wow. kuko wewe umva umuntu murabana muririgwana uramunzi undi muntu nawe mutoye kenshi abari bitutsi sheri baraduka bakagutuka bakagutuka bakaguhora nk'impunzi wambaye bakaguhora nk'aho uri bagura utuntu atana kimwe dufasha ugasanga umara ko gututse wowe uzovyakira allez tukani baza kundi préparer kubera ko ndabibona ku bandi bantu ukurubi ils s'en fiche nani nzogira uko nyene je m'en fiche twaramenyereye babaje cyane cyamba baje gose ndagifuta twarabaye ibiti ndagifuta okay hama ubundi buzima wifuza genre hanze ya YouTube urashobora kubukora cyangwa ubona ati ibi bintu ngira ni concentre maka na kintu na kimwe genre kugira twumva abantu bacu ko hajya baza kugukurikirana nza kwicara bavuga ati vava turamufise aha ni gukora sabone hajya ya rouge tuzosira kuva bon icyo nabemera cyo gukora ngiye gukora cyane ngiye gushiramo ingufu zanje zose zishoboka bakundi nababwira hamwe nyene njewe n'incaye ndiko ndi evaluate mvuga nti nta mwikomuni ntako nta shavu ni tako hama ivyerekeye ubuzima bwo hanze nyene umuntu mafise ubuzima bwo hanze muja gucanga vyose bon biravana hariho ibintu ushaka gukorohereza n'ibintu bitakorohereza hariho nk'ibintu ushaka gukora bigufata toute une journée kuva mu gatondo gushika ku mugoroba ivyo rero urumva ngiye mu gukora ibintu nk'ivyo nzoba ndabataye yego rero simvuze ko bidashobora gushika ariko bishoye gushika azoba hariho umuntu aca releva ariko pour le moment nta bihari rero on est là. Okay. Tukabonye urafise ibiganiro usa n'umuntu uzozana ibiganiro bitandukanye. Cyane cyane kugira nta bintu bya entertainment cyane nabonye. Ese urafise gahunda yo gukorana n'abaririmbyi kumva ati satubyaso yakaririmbo cyumuhamagara ati dukorane. Ego ibiganiro nzokora gushika kuri kano kanya biracyari imice myinshi mugabo ndamaze kwelabora imice novuga itatu imice ya entrepreneuriat no kuvuga bantu bamaze kuba akarorero keza kwa model muri entrepreneuriat umuntu amaze gukora ikintu akiteza imbere ashaka kukiganirira ubundi ari karamuraba kikaba abantu bakunda kutubwira ngo kikamutera ibiri serie mwufisi yo kuja kikamutera intege donc c'est ya image hama agaca habaho entre nous kiganiro cy'ama débat ibibazo biba muri société cyitwa entre nous ni kuvuga hagati yacu ibibazo biba hagati yacu muri société mu kibano aho dukora aho twiga aho tubaye aho tugendera hari amasuje menshi hari tabu hariho ibintu twuma twidoga tuba dukeneye ko bitorerwa inyishu rero iyo habaye umuntu abivuga akabishira hejuru ababijejwe arashobora kubitorera inyishu canke wowe bibako hazobamwe n'amatémoignage ndumva muri entre nous ego hazoba n'amatémoignage hazobaho n'ama histoire donc umuntu avuga ati moi j'ai vécu ça rero ndakeneye yuko wowe uri kurabiraba biguhindura wowe nawe byarakubaye ko bigukomeza ibintu nk'ivyo hanyuma côté y'aba star bien sûr ndushaka kubibagira hariho côté ya Star Life donc awenze tumira umuririmbyi tumuganirize nego kuvyerekeye carrière biographie we carrière muziki wiwe ari karateraja ibintu nk'ivyo nyene wow je mva ari vyiza varakijijwe canke ntasenga bimeze gute bon kukizwa nisigura kuba ufise aho sengera ngira warabatijwe hajya gufise barabatijwe nivyo nibaza okay narabatijwe ni mu katolika donc nakijijwe urumva ikintu kukizwa cyora kincanga urumva bavuga ngo umuntu akijijwe ni umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza nanje tumita Yezu nanje sinzi ko ari ivyo kuko mvuze nti wabatijwe kandi kuri je wabatijwe sarakijijwe ego usarakijijwe kuko baramwakiriye donc nanje nabatijwe mva naramwakiriye nanje ndakijijwe rero okay vraiment karibu mu mwuga wacu toroshe hama nizere yuko naho uzogira umubebe urashobora kumusigirira gukavuga ati sheri genda ube abikunze vraiment jewe muravuga nti umwana nica hisemo umva nkaka blague nakubwira umuvyeyi yavuze ati umwana ndazo mu docteur hanyuma umwana akavuga ati bienvenue sur ma chaîne YouTube urumva umwana ni yahitamwe gukora ibise ni yahitamwe kuja mu bindi ni sawa kwe gusa ari ikintu kimwubaka kiba ari ikintu kimugirira akamaro nta kindi umwana uramu supporting nk'ikibazo cyanyuma nshaka ugira ijambo bwiye aba mama babashobora kuba babuze abana
babo bashobora no kuba batanagutahura bashobora kuvuga ye nta mukobwa wanje yoja imbere ya kamera nta mukobwa wanje uretse nuko bataba bari abo bana b'abakobwa bari bakiri bato mubwo usanga babona yuko kuja imbere ya kamera ni ibintu biteye isoni biteje uko nyene bavuga ati nifuza kuba docteur canke iki kandi nta n'ubuzibuke hari n'abamama benshi bicaye mu mazu badashaka gukora bavuga ati ninaronka muri BCB muri Banco Buhehe nzova ngaha muhira sishobora kuja imbere ya YouTube. Bon, ikintu nobabwira coco nuko umuntu wese wowe uri umumama ushobora kuba warize amategeko nk'akarorero umushinga nawe wawe yarize bavuga nk'umuganga mu docteur mumenye yuko ko yena mutandukanye n'abana muvyara baba batandukanye umwana wese aba azafise ikintu kiri special kuri we abafise ubuntu bwiwe azafise ukuntu ameze rero uje kumutegeka ngo ushaka kumera gutya ngubiki nukuri ubu uri kuramugora ubu uri kuramwicira ubuzima mureke we nyene kiya kintu yumva ashaka yumva akunze we gusura be ko ari ikintu kimugira akamaro ubone ko ari ikintu gishobora kumugirira ikintu kiza mu buzima gishobora ikintu kiza mu buzima cyashaka ukabona ko ari ikintu kiza muteza imbere umufashe umushigikire kuja imbere ya kamera sugusara ntango uciriyemo vava wizibiki jewe ninze lettre muri université de kongira monitoring and evaluation suivi évaluation des projets rero urumva nk'ibintu nk'ivyo birashobora gufata umwana bikamustopa bikamuhagarika nk'ubu nje nanze agatemanyanje gatoyi je umuvyeyi wanje nkeza 10e yambwira ati genda ugire comptabilité genda ugire secrétariat ico gihe hari wondere technique wiga kuvuga nubaheza ishuri directement ducuronka akazi umva c'était sabwa ati weje ishuri uri qualifié muri technique kanaka bizokorohera kuruta uko weje humanité générale bizo gusaba kwiga université namubwira nti uri kurambwira n'ivyiza ni sawa mugabo jewe ikintu cyitwa indimi nico nshaka kwiga nkakora exeta nkayitora umva canke nkayinanirwa bishobora gushika ariko niga ikintu nshaka numva ko domaine des langues ariyo domaine yiwanje ngira peut-être nafisa kan ego nenda gafite c'est vrai nafisa kan ka journalisme kuva nkiri muto cyane navanga France 24 nzoyijako ngira n'umunzoyijako oya ntihararengerana baravuga nzotwara indege canke nje umujournaliste mugabo indege bacambwira ati hari ibiharuro by'ubugesera tuvuga reka ndarindira indege gatoya mugabo journalisme yoyo navuga ntiza kwitegura ko narakunda ibyo kuvuga narakunda ama poème narakunda ama théâtre narakunda ibyo kuvuga cyane rero ndavuga nti reka nkurikira ibyo nshaka rero umva harabaye akantu kagakomba gatoyi mugabo muvyeyi yateza aravuga ati ko ari ibyo ushaka fazi genda donc rero umuvyeyi hari igihe ababona ko ico kintu ari ciza gishobora kugirira akamaro mugabo kameme ifo ko umuvyeyi kandi araba kwanza nimba kikugirira akamaro arabe ko nakijyo ushaka wewe kidashaka kukugirira akamaro hama abone ikintu gushaka kukugirira akamaro agufashe imyuga iratandukanye naho kina basket ubunye basigaye kina basket akaba meilleur abakobwa urashaka kuririmba ukaba meilleur turabona hanze ba Diamond sivyo taxi uri mu mama uratwa taxi uri mu mama uraba mu DJ utuntu twinshi ufe gusa kugikora neza shemo discipline buhari voilà discipline ubu byo kuja kurindira ngo nzodeposa zoronka nibikibaho ifo kuba creatif rero ubaye creatif rero uri umujana kiri mutoyi utarose support y'abavyeyi babigoye cyane donc abavyeyi rero no basaba yuko boshigikira abana babo urabikira umwana wawe akunda kuva kiri muto ukimankadremo kizomufasha bavura koze cyane merci beaucoup nawe ko wanyakiriye kandi tunakubwira courage biraryoshe urabona ko ari ibintu bisaba kubikunda gusa nta kindi bisaba vraiment courage hama bakunze ba Magic TV tukabibabwiye iyariyo ni l'image plus TV donc iri kuri Facebook na Instagram na YouTube aho hose mwanditse l'image plus ndabibabwiye ko namye yo kuri YouTube nabonye ko abantu ari bake turabasavye wowe nyine kuraba ikiganiro n'imiburi abantu muzara ikiganiro la moitié muhicishe mubirabe kugira mwadushigikiye mushigikire n'abandi komsaba bandanye bakora na cyane abakobwa n'abamama muri ngaho mushaka ko abandi bakobwa nkamwe batera imbere mubibafashemwo tubabwira ko tubakunda cyane merci beaucoup turabubaha bye bye